Welcome again nshuti bakunzi ba Buja Hit TV nkuko bisanzwe reka dusubire kubashimira mwese mukurikirana ibiganiro bya Buja Hit TV. Uno munsi murabona neza ko ndi kumwe n'abatumire biteka nitwa Isaac Classic behind the camera ni Scott Professional rwa byifata neza cyane. Murashobora kwibaza ati kubera iki misemo guhagarika banye n'icubahiro cyangwa abanyakubaho nk'aba imbere yanyu kugira tuvugane nabo amajambo abiri. Muraza kumenya byinshi kuri bo n'ibitari biki. Femido Jaban ndeka ndabaramutse kandi naho twari kumwe murakoze naje ndabaramukije hamwe n'abariko baradukurikirana bose. Femido Jaban wari mu Burundi ingene waje mu Burundi muzo wawe abatari baki barakurikiranye kuri Buja Hit TV ariko no munsi hageze aho kandi utaha ni gikoza kitumye utaha ugiye kandi hehe usubiye mu bisanzwe uvuze iryo jambo gutaha jewe sintashe ahubwo naratashe muhira ubu subiye hanze gatoyi hari ivyo ngiye gukorayo mugabo mu bisanzwe jewe sanwa tashe nibere mu Burundi. Usubiye rero hari ugiye mu duki atarakabanga oya hariya ndafise umuryango niyo ukiri ubwo rero hari ivyo ngiye gukora hanyuma gihe nicashika kandi atari cakera cyane nzogera ngaruke nkuko nababwiye ahandi muhira. Mbega hoho Femido Jaban ivyakuzanye mu Burundi warabikoze warabishitse ko bimeze gute bisize gute? Muri make novuga yuko vyinshi mu vyari vyanzanye narabishitse ko kandi ndabishimira Imana ndabishimira n'abarundi bose twari kumwe twabikoranye kandi turizera yuko ahisemo igeze hashimishije. Tubwire bimwe mu bintu bibiri mwakoze ngaha mu Burundi kumbure usize nk'icibutso kwa Femido Jaban. No kubwira yuko nk'icambere twarashoboye kurangura umugambi twise tubafashe bakiriho aho twatanze agashimwe ku nararibonye zibiri abana b'u Burundi bararonse agashimwe kitiriwe Fondation Femido Jaban abo nabo sabandi no witwa Mijuriro Mathias mutama wa kera cyane hamwe n'uwitwa Ciza Sylvestre nawe nyene muririmbyi wa kera we naribonye. Urumva rero umugambi wa fondation kandi byaradushimishije byarashimishije n'abarundi benshi ni n'umugambi uzobandanya mu bihe biri imbere. Hanyuma ikinacu novuga nuko twarashoboye gutanguza ku mugaragaro ishira hamwe Inabudi inyenyeri z'u Burundi ku isi yose aho ubu rero ibikorwa byatanguye ku mugaragaro hasigaye yuko ibikurikira. Femido Jaban yaragiye tumwitege ryari kandi uzogaruka ryari uzotaha ryari kandi iwa muhira aho hakwibarutse sorry. Oya jewe nobabwira yuko fata yuko turi kumwe singiye kure kandi nubwo hariho urugendo runini mugabo je ndahabona yuko sikure ko Burundi aha turi kumwe ejo canke hirya ejo muzobona tureha kuko nabibabwiye ubu naragarutse mu gihugu c'amavukiro. Nivyo hariho benshi kumbure bariko bakora kuno mwanya ntibakwibuka neza reka dufate kano kaje kumbure ku batarakubona ari bwa mbere kumbure bakubonye canke ari bwa mbere akibona interview canke n'umwana gicaruka arakene kubamenya mu majambo make. Femido Jaban uzwi kuturirimbo twakera tumwe shaka unyibutse kamwe mu turirimbo turirimbire ka wikore mu gahogo. Hariho nk'iyitwa kuba kwisi no kwitonda nitwa umunyenga suguma twirira umunyenga ushanda kuririmbiriye dukora ko kamwe ushikora ko kandi gato kuba kwisi no kwitonda ubuntu burihabwa umuntu nuwovugwa neza ahari hose na bose akabana neza n'abandi mu mahoro n'urukundo kuba kwisi no kwitonda kuba kwisi no kwitonda bagenzi akana kawe mu ndirimbo zamenyeka cyane akarimbo ka Femido Jaban akane twagiye suguma twirire twari babiri kwikinga takangeze ngaho shaka kumenya suguma washatse kuvuga iki gaje? Oya nashatse kuvuga gusuguma ikinga nta bindi cyo ico gihe ikinga ryari rihari ikinga yego
kumenga iyo ndirimbo uri kurayumviriza neza umenga ibindi bintu uri kuraririmba ntazi byari bo ivyo urumva ikirundi ciwacu n'ururimi rutunze amajambo menshi aryoshe n'ururimi kuri urashobora haravuga ngo kirundi utakizura kirundwamwo urumva ijambo rimwe rashobora gusigura ibintu bitanu jewe rero ndari kumwe wese akabitahura uko avyumva ni mu mwidegembe okay dusoze gutubazo tubiri akabazo kanje ka mbere ukiza mu Burundi wakiriwe n'intsinzi y'abantu ariko no munsi urasubiye inyuma abantu bakeya ni uko bipanze canke ni ko wabishatse canke ni kuberiki mwajije ikibazo ciza cyane mu bisanzwe igihenza abarundi kwanza manje kubashimira baranyeretse yuko vy'ukuri bari bankumbuye kandi bankunda nanje ndabakunda baraje ari benshi cyane kunyakira hanyuma uno munsi murabona eka nkuko bivuze ntituri bake ngaha harabatari ngaha ubona haje nyuma turi kumwe igikuru rero si gitigiri c'abantu igikuru nuko habara abantu baje gutegera ubona yuko bagukunda bakunyotererewe hanyuma rero urazi yuko turiko turasubira inyuma kuza no gusubira inyuma sico kimwe ivyo nabo muca bitahura bisigura yuko usubira inyuma bashavuye byaba babaje kusubira inyuma oya ahubwo benshi sinababwiye yuko nanagiye baza kubimenya ngira ngo hanyuma kubera ko hariho usanga imirimo dukorwa tucanke turiya rero twashatse yuko twogenda uko tuvyobuka vyabaye kandi twabinezererewe ngaho no kubwira cyo iyo tuvuga duti tureka abantu baze kudusezera nkuko bavyifuza ahangira ngo ntiwari ngira ngo haba hatoyi uko uturavye bari babidusavye ego akabazo kanyuma rero gira twugare ikiyago cacu ndazi murubatse ego turubatse fata kuri no mwanya madame ariko araba ino video abona abantu badada ngaha babiri imbere yawe ngaha bimusigurire oya ivyo aha uyu turi mu kazi urumva arazi yuko ariko gufuha birabaho femi wacu oya gufuha si bibi iyo umuntu afushe neza ariko rero urumva arabitabura ko turi mu kazi urakoze cyane femi tukwifuza urugendo rwiza murakoze cyane nanje ndabifurije musigara amahoro y'Imana kandi uko nababwiye turi kumwe vuba cyane muzobona turi mu bikorwa hariya ku mitumba nkuko muhora mutubona mu kanya gaheze yari Femi de Jaba rero no mustwari turamusezera kumbure nkuko yabivuze ati ariko aragaruka mu rugo nitwa Isaac Classic banayikurikirana Buja Hit TV behind the camera and Scott so ciao bye